uyu musodera ahagaze ku kwizera gukomeye acabwira Yesu ati vugira aho nyene ugeze kuko iwanjye ndabona hari bitameze neza, vuga ijambo gusa. Nkuko tuvyumvise iki gihe abantu imitwe yashushe, hari abantu mengo bona sara bakiruka, abandi mengo igihugu bokimarisha amaguru bariko bararondera umuntu yobabwira ijambo bakeneye. Mugabo banakubwire Yesu wenyene atari wavuze ijambo kuri ico kintu cawe n'uburundi bwose womara, ariko wizeye ko Yesu ashobora kuvuga ijambo naho wokuba wicaye ahuri. Yesu nashimwe cyane, amen. Naranezerewe mu mutima, bifise aho biva. Budakeye na kabiri rero ubandanije usomye hajya ku murongo wa 11 ngo atashika rero mu gisagara c'Inayini, niko twatubona. Reka mbangutse ngo hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye mu vyimba kuwuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako, abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye ntivyuka. Wari yarapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina, bose bategwa n'ubwoba bahimbaza Imana batuvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira Yudaya hose no mu gihugu cose gihereranye naho. Yesu nashimwe cyane. Navuze nti Yesu ariko aragenda gukora ico gikorwa cyo kuri iyo ntwazangabo. Uwo mugabo yamubwiye ati vuga ijambo. Nasanze rero nta wundi muntu ashobora kuvuga ijambo ku bintu by'iwacu atari Yesu. Mugabo abantu baguma barondera bo babwira neza bati mbarira. Yemwe bazokubwira ukuri batakubariye ko uca inoti ziboneka natabare cyane. Bazokubwira yuko ibintu bihinda buca biza mu rugo. Mugabo barakubwiza ukuri atari Yesu abivuze, uzobirindira utebe uruhe. Canke mbere uwundi yaciye akagani ngo usaba intuzengukanuye amaso umwana ikiguha ibigirane ibiyamena. Niko mugani nawumvise, sinzi ico bawukuyeko. Yesu rero aca ashika aho mu gisagara c'Inayini, aca asanga ahandi habaye ikibazo ku muntu w'umurushwa. Maritabare cyane. Navuze nti ibibazo birashobora kuba impande zose. Rema ivyo ubona ntuho kuvuga ngo we nakatabonetse. Maritabare cyane. Umuntu w'umupfakazi yifitiye akana kamwe k'agahungu. Muzi n'ingene utwana tw'uduhungu tutanagwiriye. Ndashikuje ngira ngo aha naho twogira susasuma tugaharura ngaha mu rusengero. Sinzi ko hari nusu y'abahungu kubigeme baba bari ahantu hava ndonka. Agafise kamara agahungu kandi ari kamwe, ubwo nyene gaca gafatwa n'ingwara karapfa. Gapfuye induru ziravuga, abantu barashwa baduka bati nubwo ari kararira kiziga ntitugumiza ngaha. Aho iwacu nabonye abantu baho Imana bahezagire cyane ibikorwa byo gutabara, kandi si wacu gusa. Mugabo aho nabonye aho iwacu, aho urenganye uwo musozi abantu bavayo Imana nibahezagire. Ico kibazo yo kibaye baragikora mu bubangutsi kabisa. Ati uyu muntu ko yabuze naho ariko araboroga ikivyimba ntitugumiza ngaha. Baca bakoresha umwanya bategura ibyo kuja kumuhamba. Yesu rero muri ico gisagara aza ariko aragenda, azabona abantu baturumbutse bavuye muri ico gisagara. Murazora bakesha abantu bagiye guhamba
ntibagenda nk'urya muntu aherekeje umugeni. Ko naje muhoranda biremeka kuko tuvyita ngo nuguca umukozi, ko naje ndazi yuko azontwara. Ndabizi niba wewe atabyuzi nukuri batazogushorera bagenda bariruka, sinzi ko nzoba ndimo cyane naho kuzoba urimwo. Natabare cyane azabona abantu rero batwaye umuvyimba w'umwana kuwuhamba nyina urushi ruri ku munwa. Natabare cyane ariko araboroga. Narakunze Yesu n'undi amukunda. Yesu ashitse rero, umwami Yesu abonye uwo mukenyezi, ndiko navuga nti Yesu niwe afise ijambo wenyene ku kibazo ciwawe canke ciwanje. Turi kumwe? Abonye uwo mukenyezi ariko ararira, Yesu acavuga ati reka kurira. Mwumva Yesu atarinda. Vyiyumvire nawe, urabona yuko bakokoye gose bamujanye kumuhambaga, ugiye uzubona umugabo utazi aja kubwira ngo reka kurira. Iryo jambo ryo Yesu yahereyeko. Mugabo kubera Yesu ari afise ijambo ntihagarukirijaho. Narimviriye ndagera kure ntitwobiteramwo cyane. Aha ndabona nk'abashinga nawe bakuze bazi gutondeka amajambo neza. Mu mazimisi muri ko murakora imanza, iyo ufise urubanza urarondera umuntu azi kuvuga ijambo neza, uti naka numvise ingene ahora avuga ijambo mu rubanza, canke ati afashe intahe arari muri jambo. Aha ndababona barimwo. Turi kumwe? Mu kuvuga ijambo rero murazokumviza ingene amajambo avugwa. Haravuga ijambo ati tugira amahoro, agaca abanza akamira amate canke akunama, akavuga kuzogira atabashika ku ntumbero yicagamije. Uwuzi kuvuga ijambo neza ntashoka dudura. Turi kumwe? Yesu rero nawe yarazi neza intumbero, acahera kubwira uwo mugore ngo reka kurira. Umugore cyo yarakeneye umuntu amuhoza. Yesu niwe wenyene azi kugirane guhoza no kuvuga ijambo. No musa abantu birirwa bapfunga ibiwana abantu, mama abantu bishira muri mpemu bakavuga ngo Imana ivuze ibi. Sawa, kandi birakunda kuba. Mugabo wotunana uti ibi bintu nimba atari Imana yavuze sindavyizeye, mugabo akaba ari Imana ivuze ndavyizeye. Iryo raritunana kuko abagomba kuvuga amajambo babangukije baragwiriye. Mantabare cyane. Yesu acabwira uyu muntu ati reka kurira. Aca arakomeza aragenda, acabwira abahanzi ati sinzi ko yabakankamiye ivyari vyo, ati hagarara. Muri mingene iyo yazungurutse. Turi kumwe? Aca ishikira abantu bagiye guhamba, aca abanza babwira ngo hagarara. Baramwumvira. Navuze n'umuhinga wo kuvuga ijambo aritonda. Uno munsi abantu bariko baramuciramwo Yesu. Turi kumwe? Bahaye bamuciramwo ataraheza kuvuga ijambo. Natabare cyane. Twumvise uko hari abantu barushe ngo twarumvise hana kabiracika. Wotenyenya Yesu akabanza agaheza kuvuga ijambo. Uzi agomba kuvuga iki? Yesu nashimwe. Yesu niwe agomba kuvuga ijambo, we linda ntumuciremwo. Natabare cyane. Yesu rero aca arateba arashika ku ndunduro, aca agenda yigira hafi y'ikigagara naho nyene, aca agira ante abanza akorako. Mwumvirize iyo vyace. Navuze n'umuhinga wo kuvuga ijambo aratarira kugira ngo ntahava aza kudidinga ngo hava aza kubesheramwo. Oya, Yesu niwe azi kuvuga ijambo neza. Ntibazoguhende cyangwa bahava baguhenda. Bwira umuntu araho hafi yawe uti aha nuko Yesu ataravuga ijambo, ntaraheza kurivuga. Uzi agacejehe
ntaraheza kurivuga ntumuciremwo. Yesu nashimwe cyane, aleluya. Ntaraheza kurivuga no kwishengero, naho tumaze iminsi twumva amakuru ataduhumuriza, mugabo dupfa gutekana. Yesu arazi kuvuga ijambo neza kandi ntahuruduka. Amen. Hari inkuru numva ikanezera ntayo mvuze. Yesu ashashikira hafi y'ikigagara aca gikorako. Amen. Aca aracura ijambo rero nyezina, aca avuga ngo muhungu. Aleluya. Amen. Aca aravuga ijambo avuga ngo ati muhungu ndakubariye nti vyuka. Yesu aragira kurivuga arahejeje. Uwari yarapfuye bazabona ari muzima. Ni umugani, ni kuryosha inkuru, ni Bibiliya ubuhanuzi bwuzuye. Ukaba mvugishwa bwuzuye, soma Bibiliya. Yesu agiye kuvuga iryo jambo aca aterura akana ahereza nyina. Yarasubiye kurira, naho yoba yarize amosozi ameze nk'ayaraho nigeze kurira, kuko hari umutama dufise ngaho inyuma y'umutumbi wacu yatubwiye ati iyo nezerewe jewe ndarira kandi iyo mbabaye ndarira. Hariho amarira rero, naho yoba arabandanije kurira ndizera neza yuko hari vyaciye bihinduka. Yesu nashimwe cyane. Iyi niyo nkuru rero numvise mu mutima, reka kumuciramwo, reka kumuciramwo. Hari igihe wose ataraheza kuvuga ijambo uzagejejehe, ntimwumvise iyo Yesu yaciye. Amen. Reka kumuciramwo gusa, abafise Yesu ingene abitondeka, mugazote bashike ku ndunduro avuga ati muhungu vyuka. Yesu nabahezagire. Bandi urakoze, turagushimiye. Urakoze kuri uyu munsi mukuru wagira ishengero. None ni ibihe nyene turimwo kumva ivyawe. None asenge ishengero mwami ivyo yariteguriye. Ego mpemu wawe yera yugurura imitima yacu. Haleluya. Dufashe mpiri washa bw'umwijima n'izina rya Yesu Kristo. Hari imiyaga mibi yasutswe itera abantu kurira. Mana seruka uvuga ijambo. Shenge dusabwa kutaguciramwo, turindire uvuga ijambo, turavyizeye kuzobidukorera mu izina rya Yesu. Amen.